inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Tubasanza no ku kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose cyo mu ntara Gitega. Mbega duhere ku mwidondoro wanyu mwitwa bande? Jewe nitwa Niyonzima Alice Fidelite. Niyonzima Alice Fidelite, tubasanza no ku kigo cy'ubuvuzi kama. Twumvise yuko ikigo cyoba cyarabahaye amaparcelle, mbega yo barayo cyabaguriye cyangwa cyarabaguranye? Mu majambo makeyi caratuguriye n'ukuri, ntabwo catuguranye. Yego. Hanyuma rero mwebwe mumaze kuronka amaparcelle muguriwe n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose, mbega iyo ngabire wewe nka Fidelite wayakiriye gute? Muri makeya iyo ngabire je narayakiriye neza, kuko nabonye atari ibintu bikora abantu bose. Ni kuvuga ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose koze nk'ibintu twovuga ati ni igitangaza. Byabaye nk'igitangaza kuri twebwe, kuko kuva tukavuka tugashika n'isaha naho tutari bwaze mu inshuti ya bose, umuntu yari bwigera tugabira parcelle. Muri make je noshima nkakenguruka ibikorwa bikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Mbega nka wewe ubonye ugabiwe parcelle biyumvise gute, ugaragaje akaneza nyezina? Muri make mbanje kuraba ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose coco cangabiye, nabone novuga yuko atari bo babikoze, kuko bobo ubwabo baragaragaje ko bafite umunezero ntangire no kudusumbya. Byaragaragara ko ari Imana yabikoze. Nanje n'ukuri narashimye, ndanezerwa, n'umuryango wanje turanezerwa twese. Hanyuma turazi yuko mu kigo cy'ubuvuzi kama hari abakozi bake, ndetse ico kigo gisanzwe gifise n'ishengero rikukira. Mbega nkawe Fidelite, kubona utowe kugira ngo ugabirwe iyo parcelle, bibaza ko kugira ngo utogwe mu bandi byagenze gute? Hari ico wakoze cyangwa wazibona nyene nko kuvuga ati ni Imana yabikoze? Muri make je nta kintu nakoze, kuko nanje fise amaboko abiri nk'ayabandi bafise, ariko kandi sifise ingufu zirenze iz'abandi. Nuvuge ko ari Imana yantoranije igatoranya n'ikigo cy'ubuvuzi kama kugira kingabire. Zinuvuga ko ari ingufu je nasizemwo, nuvuga ko ari Imana nyene. Hanyuma rero uhejeje kugabirwa parcelle, mbega uravye ukuntu warubayeho iyo parcelle, uravuga ati ari ikintu igiye kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose? Iyo parcelle iragiye kufasha ikintu kinini cyane, kuko ubunye mu imisi hari gihe ikigo kizogerageza kikadufasha, kikongera kikaduterera kugira duce tubaka, kari twaradupanze. Urumva iyo mehera twahora duza turatanga zoca tuza turayifashisha mu gihe tuzoba tuba mu nzu y'iwacu. Mbega ho nk'amajambo yagiye ashikirizwa, bababwiye yuko izo parcelle muhawe nizo kugurisha cyangwa ifashisha mu kubaka kugira ngo mushobore kuzibamo namwe mu bahantu heza? Muri make ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose cyaravuze mu ijambo yuko iyi parcelle duhawe tutazigera tuyigurisha, tuzoyibamo n'umuryango kugira tubeho neza, tunezerewe, tuguwe neza, dukora n'ibikorwa vyiza. Niko batubwiye, kandi biragaragara ko tutogurisha, kuko nivyo bari vyiza, kuko tubagurishije hari gihe tutoshoronka ahandi, kuko n'igihe tutari bwaronke aho batugabira ntitwari bwigere twigurira. Niyo mpamvu tutokwiyumvira nuko twogurisha. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka. Mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi, inyuma ya Croix Rouge, hepfo ya Ecofosa Dako. Mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru. I Muyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi. Mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. I Muramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. I Bubanza ni ku isoko ku Musenyi haruguru y'Ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. I Bujumbura mugisanga mu Carama kujya Bubanza hagati ya station Kobile aho bisi zikatira no kujimbaho ku ruhande rwo haruguru. I Makamba mugisanga muri komine Nyanza-Lac imbere y'Ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi. Akura kuri 79 amajana 736 amajana 951
canke kuri 69 199 240. we rero uvuga ati iruhande y'ibikorwa warusanzwe urangurira mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose kikaguha kumbure uburyo bumwe na buriya ati ubuho rero cyaguhaye n'inzu gushishikara ubaho neza bice bigenda neza ugire n'amagara meza. Muri make biragaragara tugiye kubaho neza tungire dukore n'ibikorwa neza kuko kare twahora usanga tubabaye kwa twabuze nk'amera inzu ariko tumaze kuba tuba nk'umunzi wacu tuzova muhira tuvuga ati tugiye ku gikorwa atamubabaro n'umwe dufise hama tugikorane n'ishaka. Kumbure mu kugaragaza umunezero ni nk'irihe jambo ryo gushima ushobora gushimira abarongoye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose bo babiyumviriye ko bakaba parcelle mugiye kubakamo kugira uburaro bwiza n'amagara meza. Ijambo novuga ryo gushima nuko nanje muri makeya mu misi iri imbere maze kuba nanje nateye imbere nuko nanje nzofasha abari hanyuma yanje nuko nanje ikigo cy'ubuzima inshuti ya bose ego murakoze mu inshuti ya bose jiwe ndahamaze nk'imyaka ishika 3 muri makeya mu inshuti ya bose mu myaka 3 tuhabaye twebwe biragaragara yuko twubwiye n'abandi n'abataraza yuko ata bintu by'ubupfumu bihari kuko ibintu bakoresha ni ibintu byo kumugaragaro ntabwo binyegeza kuko umupfumu akorera mu nzu gakora yinyegeje akajegeza ibintu ariko mu nshuti ya bose nta kintu na kimwe turigera tuhabona cyo tuma tuvuga yuko ari ubupfumu koko. Nka jewe Fidelite mu nshuti ya bose hari ibikorwa byinshi twege hari gihe bashobora kuduhamagara ati ingoma tekera ino miti ingoma nikira imiti hama tugakora ivyo baduhaye kuko hari ibikorwa byinshi bitandukanye muri make twege ico baduhaye nico duca dukora. Nka jewe muri make kenshi na kenshi ntekera umuti mu gihugu ikintu inshuti ya bose kiriko kiraterera ni ibintu byinshi cyane kuko abantu barakira ku bwinshi kandi ndetse no mu buvuzi hari icyo twita urushengero inshuti ya bose nabo kirabafasha abantu benshi kuko baraza bagasenga bakahaturirwa imitwaro myinshi yari baremereye kuko nka ryari mu misi ndiko ndarengana hari umumama yanyituye arambarira ati je naraje gusengera mu rushengero inshuti ya bose nari mboshwe cyane nifise imitwaro myinshi ariko nataje mboho mu inshuti ya bose ibikorwa biriko birahakorera bifasha abantu benshi cyane. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Dako mu Cankuzo mugisanga ku isoko ya kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya senare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujyambere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni ku isoko ku Musenyi haruguru y'Ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga kwibarabara ry'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pension. Ibujumbura mugisanga mu Carama kujya Bubanza hagati ya station Kobile aho bisi zikatira no kujimbaho ku ruhande rwo haruguru. Imakamba mugisanga muri komine Nyanza-Lac imbere y'Ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi. Akura kuri 79 amajeri 766 amajeri 951 canke kuri 69 199 amajeri 247. Mu nshuti ya bose bakoresha imiti y'ikirundi ariko barasenga mugabo ahandi kwera ntazi ibyaho sindabizi ko basenga no mu mutwe ntabwo byari biriho kubera nta hantu na hamwe nari bwigere numva umuntu agaba icyo bita isi nta n'umunsi n'umwe nari bwigere ndabyumva kuko byabaye ikintu cy'igitangaza nanjye rero sinari nzi ko bazongabira no mu mutwe ntibyari biriyo kandi nta nibwo nari kuvuga ngo nzokwitura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ngo ndagisabe giparcelle amaze kuyironka je ndafise umushinga ntaye
tuzogurana mu ishyirahamwe inshuti ya bose tubake hama tubemo n'umuryango kuko turafise n'abana. Inshuti ya bose nguma ndishimira kubona inkuye ahantu habi, ndishimiye ngaragaza umunezero ko nanje mu misi izoza iri imbere hari igihe nzoba nyene nanje shoboye gufita ico nofasha abari hanyuma. Ico nico nogaragaza muri makeyi kubona natwe baduhaye ntabwo twari tubizi, kandi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifise imigambi myinshi, gitegura ibintu vyinshi, nabo barafise kwihangana, hari igihe bazoshikira. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.